yuko batanga amafaranga bita avance yamara ntibaronke umwavu w'ikizungu kandi niyo baburonse ngo ukaza gushika ngo ataco kikiza canke ataco ukivuna. Bibaza rero nimba bazoronswa ibirarane vy'umwavu bamaze kuriha, kandi bakibaza bati mbega none ihunguriro Fomidyo barifise ikibazo kihe kugira ngo bibahe umwizero yuko mu minsi iri imbere bigiye kugenda neza. Nyene icubahiro murakoze. Murakoze. Nitwa Jeanne Harerimana nkaba ndumenyesha makuru radio CCIB FM+. Fise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere cerekeye imbibe Uburundi buhana n'ibihugu bibanyi. Izo mbibe zikaba muri kino gihe zitariko zirakora neza, zitariko zirakora mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Nk'akarorero urubibe rwa Gatumba rusanzwe rushako ibidandazwa bitari bike muri no mwanya rutariko rurakora. Bega ako ntiko baragahombo ku gihugu mu bijanye n'ubutunzi. Ikibazo kigira kabiri kijanye n'ingingo iherutse gufatwa ni banki nkuru y'igihugu BRB. Ingingo iha uburenganzira abagwizatunga b'abarundi kuja kurangura ibidandazwa mu gihugu c'Ubushinwa bakoresheje amafaranga yo muri ico gihugu co mu Bushinwa. Bega iyo ngingo nakahe karusho yazaniye ubutunzi bw'igihugu mu gihe hariho n'ibidandazwa muri kino gihe bikizimvye bisanzwe biva muri ico gihugu. Murakoze. Nitwa Irakoze Innocent nkorera radio nkuru y'igihugu. Mfise ikibazo kimwe. Nyene cubahiro mwarahimirije abagwiza mbuto ko bogwiza imbuto zikwiye kugira ngo abarimyi bashobore kuronka imbuto zirobanuye, ariko uno munsi leta ibandanye igura imbuto zo hanze. Mbega abagwiza mbuto bo mu Burundi ntibafise ubushobozi bwo kugwiza imbuto zikwiye kugira ngo abenegihugu baronke imbuto, canke imbuto bagwiza zoba zifise agahaze canke atari nziza? Abafise imbuto mu bubiko bagwiza mbuto leta ashobora kuba uburenganzira bakazigurisha mu bindi bihugu byo hanze. Murakoze. Nitwa Evariste Nzikobanyanka umumenyesha makuru wa radio television Isanganiro. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu, mumaze iminsi muvuga ko igihugu c'u Rwanda gishaka gutera Burundi, ariko abarundi barayamaze bati inama isumba ingimba. Mbega izindi nzira zose zaranse kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibe? Ikibazo ca kabiri, hagize iminsi nako hamaze imyaka irenga nk'itatu canke ine tubona abarundi b'incabwenge bava mu bisata vy'ubuzima bw'igihugu. Aha twovuga nko mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu. Uno munsi hatandukiriwe n'ibisata harimwo icindero education, baja kuronderera mu mahanga. Mbega akosa gahombo ku gihugu kiba carabashomesheje. Mbega ivyo ntibishobora kugira ingaruka mbi kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060 mu gihe izo ncabwenge ziguma zigenda ku murundi dasanzwe? Leta iriko yiyumvira iki kugira uwo murundi uhagarare? Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu. Nitwa Minani Tarsise, ikinyamakuru ni Kabaza Web TV. Ikibazo ca mbere, mu ntunganyo shasha mu by'intwaro meri ya Bujumbura yarakuweho amakomine yose aja mu ntara ya Bujumbura. Hari abakozi bahora muri meri ya Bujumbura barungitswe gukorera mu makomine atandukanye, hakaba n'abashizwe mu bisata bitandukanye by'intara ya Bujumbura. Haraheze rero amezi ane abo bakozi bose ntibararonka agashahara kabo. Ikibazo kirihe? Agashahara bazokaronka ryari? Ikibazo ca kabiri, meri ya Bujumbura n'umugwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu, ariko ubu meri ntikibaho. Uyu munsi uwo murwa mukuru w'ubutunzi uvahe ugashikahe? Bitandukaniye he n'intara ya Bujumbura?
iki mbere umuntu yokivuga no ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega akarorero nk'aha turi nihe ni ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega. Murakoze nyene cyubahiro. Jewe nitwa Pascal Butoyi nkaba nkorera isamirizi Kazoza FM ijwi ryo guza umwimbu. Nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mugiye ku butegetsi mwarafashe ingingo zo guteza imbere igisata cy'ubutare kugeza yaho ubu ubutare buriko burashogwa hanze. Ariko rero mu itegeko risubiwemwo y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira umwaka w'2026 haradugijwe amakori ku bidandazwa bimwe bimwe vyankenerwa. Mbega ko abarundi bari bibaza ko bagiye gutuburura kubera ubwo butare nyamara amakori akaba yaradugijwe. Akarusho k'ubwo butare nakahe ku mwene gihugu? Ikibazo cyari ico. Murakoze. Murakoze cyane. Umwaka koko witira umunyamwete kandi twahamagariye abarundi bose yuko bakora amaboko mu mpuzu bagakora n'umwete mwinshi kandi ko tuzoraba umunyamwete wa mbere. Rero ntitwavuze tuti ni gisati iki canke iki, twebwe turaba abakozi. Ubu rero tumaze iminsi turi mu isuzuma ry'umunyamwete azoba wa mbere. Ubu mu intara nyinshi barahejeje baraguma wa mbere. Mugange ndagenda bingene iryo suzuma ryagenze. Twahereye ku mitumba, umutumba bakaraba umunyamwete wa mbere yakoze ibintu biboneka ku mutumba, kandi uvuze biboneka navuga n'ivyerekana umwimbu uboneka n'amaso. Ku mutumba rero ubaye wa mbere yacaca guhiganwa n'abandi babaye ba mbere ku yindi mitumba ku rwego rwa zone naho bagahiganwa bakaronka uwa mbere muri abo. Hanyuma hacaba ihiganwa ku rwego rwa komine, abo uwabaye uwa mbere mu zone ahura n'ababaye aba mbere mu mazone bagakuramwo naho nyene uwa mbere baravye bagasuzuma bakabona uwabaye uwa mbere. Gushika rero ku rwego rw'intara, intara zose ziza zifise uwabaye uwa mbere mu ntara. Ubu rero hazoba isuzumwa ku rwego rw'igihugu turabe abo mu ntara baze guhiganwa. Rero ubu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati nibwo bwabikoze, kuko nibwo bujejwe n'iterambere rusangi ry'abene gihugu. Twebwe rero natwe umugwi w'iwacu uzocuja gusuzuma barabe yuko abo babaye aba mbere koko ko atakinyoma kirimwo, kandi duce turaba rero ubuzoba uwa mbere mu gihugu cyose akaba mbere azoronswa agashimwe. Turifuza yuko mu kwezi kwa mbere igihe tuzokugurura icese cya kibuga cy'umupira w'amaguru, kuko naco nyene n'iteka igihugu carose, tuzoheza duce rero twerekana uwa mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku wa gatanu, hanyuma umwe wese azaronke agashimwe bakwiranye. Ikibazo ca kabiri cari ikijanye n'abaguze umwavu, hanyuma batanze amahera mugabo mwavu ntibawuronka bagifise ibirarane. Iki gisata nagomba tubanze tubitegere twese. Murazi yuko kuva mu 2020 twatanguje isekeza ry'uko duteza imbere uburimyi, umunwa wose uteza kuronka icyo ufungura. Muravye rero abarimyi twari dufise mu 2020 bamaze kwigwiza ko inshuro zirenga ngirango 100. Nico gituma rero mu biharuro kera bahora baharura bati hakwiye umwavu ngana gute, usanga umwavu waciye uba muke ku barimyi. Rero duharuye usanga hariho igihe usanga bateguye umwaka yuko abarimyi bazoba bangana uku, hazorimwa ahangana uku, mu gace usanga abarimyi barimye ari benshi rero ugasanga ibiharuro ntivyari vyakozwe neza, kuko murazi kumwe umwavu kubera
igihugu gitanga kamahera menshi cyane, murumva ko biva mu biharuro mu mahera azokora. Ubu rero twatoye umukenyero tuba tuti tumenye abarimyi bazorima n'ingene hangana. Ubu rero tuzohera ku mitumba, umwavu tuzatuze tutumutumba uyu ukeneye umwavu ungana gutya. Ico gihe rero birakunda ko uzosanga umwavu dufise ukwiranye n'abarimyi, ariko sinokwirengagiza no kuvuga ko hariho abandi batovye umugambi. Rero ikintu cyose kirabamwo intovyi twabonye ubwa mbere n'abantu bafata uwo mwavu bakawushora hanze. Ivyo twarabibonye, barawushora mu bindi bihugu, akagenda bakagura umwavu agaca awushora hanze. Murumva abayivye igihugu bikomeye cyane kuko yivye mu gihe ca leta, kuko umwavu waguzwe n'abenegihugu bose, kuko ajya amahera n'abenegihugu. Uciye ushora hanze rero ubuhejeje kwica igihugu, uba wivye. Abo twarababonye. Abandi twabonye n'abadandaza, ashobora kugenda akabwira umurimyi ngo we kukeneye imifuko 5 y'isima babe y'amase. Ubu rero genda utumeka imifuko 10 cyangwa 15, hanyuma iyo yindi uzuca uyimpa, agaca agenda rero akamuhemba iyo mifuko. Umudandaza agaca agenda kuyinyegeza ngo azayigurishe mu nyuma. Abo n'abatuvye umugambi. Rero mubonye ababura, kenshi muzobona ifumbire inyegeje ahantu uzobona umuntu ariko arayidandaza aba yayikuye hehe. Ivyo byose murumva ko duhanganye navyo, ariko ico nababwira nuko nta muntu n'umwe amahera yiwe azoherayo. Ubu turiko turabiharura neza, tuzobikorera ku mitumba, kandi uwarishe wese azoronka umwavu wiwe. Ngira ngo mwarabonye twarabiharuye, ubu duheruka no kubiharura neza, dusanga koko hariho umwavu batarose kandi mwinshi. Ubu rero muri irima ry'impeshi bose bazowuronka, kandi novuga watanze amahera yiwe amenye ko umwavu wiwe uriho, kuko amahera ariho. Intovyi rero nagasabe abenegihugu bose, abo b'intovyi mudufashe kuza turarereka abo bashora hanze umwavu, abo banyegeza umwavu. Murumva ko baba bariko baratoba, batobera igihugu. Hanyuma mwitunganye neza ku mitumba, ubumwe wese azobaboneka umurima w'ingene ungana, kugira ntihagire ubusubira kugura ifumbire nyinshi rutaho yarimye, ko navyo nyene murumva ko bibaho bashaka iyo banyegeza. Rero unibaza ko turavye ingene turiko turabitunganya neza, bizotora inzira nziza, kandi abantu ntibazosubira n'icubahiro. Mu ntunge gato, biraboneka yuko abenegihugu abarimyi hariho abagifise amatike menshi barihiyeko. Mbega uno munsi umuntu agifise ubutike bwinshi atarararonkera ifumbire, irima rikurikira rigeze, birakenerwa ko asubira kurishwa ayandi mahera, canke bobanza bakamuha iyo bamufitiye? Nivyo rero nakubwiye turiko turatunganya neza, kuko ubu turafise urutonde rw'abantu bose bamaze kuriha. Ni ukuvuga bararishe, ni ukuvuga bahasigaye ko ifumbire bayihabwa. Ivyo twaramaze kubitondesha, kandi n'ihinguriro fomi ubu ariko barabikorana habwa ubushikiranganji bw'ubutunzi, ihinguriro fomi n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Turizeye yuko bizoca bitorerwa umuti. Ikindi kibazo cabajijwe ni kijanye n'ubudandaji ku mbibe. Ati urubibe yavuze urwa Gatumba, mugabo uraba Kongo rurugaye n'uraba mu Rwanda, byose bifatiye ku mutekano. Bifatiye ku mutekano w'igihugu. Amagara rutamajana, tuze turumva ibintu kugurura kugira ngo abantu bace bapfa ngo nuko waronse amahera. Ayo mahera azokora iki mu gihugu abantu bapfuye? Rero murabona urwego rwa Gatumba hariho ingwano hajya. Rero tutaravye neza, umwasi yoshobora kuduca mu ryahumye, kuko murazi yuko gushika ubu muri irya migwi igwana hariya harimwo abagizi ba nabi bama bashaka kwica abantu mu Burundi. Nico gituma rero tuguma turikanuye. Rero no gutenyenya amahoro azoboneka ejo, muracavuga cyane ayandi. Rero turizeye yuko mu minsi iza bizoba bigenda neza. Uruhombo rwo ruriho, iyo utari kuradandaza urahomba, mugabo amagara nayo aruta amajana. Ikigira kabiri ni ingingo yo kurangura mu gihugu cy'Ubushinwa hakoreshejwe amahera y'Ubushinwa.
ahubwo navuga yuko nakunguko dufise suruhombo, kuko nukuvuga yuko ubu dukoresha amahera y'ubwoko bwinshi, dukoresha amadora, tugakoresha amayero, tugakoresha n'amayiwani y'Ubushinwa. Murumva yuko ico gihe bitworohera kugira ngo bidandazwa bishobore kuza mu gihugu. Rero hariho ubuca avuga ati mbega none ko ibintu bidaca bigabanuka, none nushaka ko ibiciro bigabanuka tugwiza umwimbu, ntimuze murondere ikintu ushaka ibintu ko bigabanuka byose bihagaze ku muguzi n'ugurisha. Mbega kubera iki ibyo bintu tuja kubikora mu Bushinwa tutovyikorera ngaha nyene? Hariho abagenda kuzana mu Bushinwa ugasanga bazanya amafiriti y'ibiraya, nimwiyumvire tubisiga ngaha, ahubwo ababwiza tunga nibatangure bakore bahingura ivyo twoguriye hanze tubigurire gaha, bizoca bizimbuka. Kuko nk'ibiraya turasanzwe tuvyirimira, byari vyoroshe kuja kugura ngo isupu itomate turazirimira vyokoroha. Hariho ivyo tugura ubwihaganyuzo burya twobukorera gaha. Tutangure kuza turaraba ibintu kugira bizimbuke, nta kindi kizobigira atari kugwiza umwimbu. Mbere ndababwira, none nko mwiyumvira mu bindi bihugu nk'ikiro c'ibiraya kigurwa ngaha birazimvye cyane, ikiro c'ibigori kirazimvye mu bindi bihugu. Kubera iki? Nabo babikura hanze, twebwe mugabe bica bizimbuka. Je mpanda abanyamahanga baza mu Burundi bakubwira ngo hano mu buzima n'ubwagusa. Abanyamahanga baza mu gihugu burya twambaye ikirezi tumenye ko cera. Nukuvuga yuko rero ubu twebwe nibakwe twarose yo kugira ibintu byinshi dushobora kugira amahera y'ubwoko bwinshi dushobora kuranguza hanze. Hanyuma mwavuze abagwiza mbuto bahari mu gihugu mugabo tubaguma tugurira hanze. Icambere mbere nanje nagira nkebura abarundi gukunda ivyanyu, kubera iki abantu badashaka gukunda ivyabo. Uvuze rero ko n'igihugu kibandanya kigura imbuto hanze, nuko tuzi yuko ntizirakwira, izo bagwiza mbuto ntibarakwiza gushika uno munsi. Abarimyi barabaye benshi bakenera imbuto nyinshi, n'ikimenyamenya ntiturabona n'izo mbuto zaguzwe na leta zajwenze ngo zibure abazigura. Mugabo hariho abandi babesha ngo nabagwiza mbuto nabo bazigurira hanze, bagaca bashaka kuzimba abantu. Turabizi benshi bavuga ati leta nireke kugura imbuto hanze ngo haza abagwiza abo bitwa ko bagurisha imbuto, mugana bagaca baca amaboko abene gihugu barabazimba. Mwarabonye ibigori ababikuye hanze bavuga ngo nabagwiza mbuto mugabo babiguze hanze, ikiro bagaca bagurisha menshi cyane. Ndazi yuko hari abidoze baridoga ngo bahomvye kubera leta yagiye kuzana imbuto. None nabo nibaranguriraho leta iba yaguriye kugira ngo ibeyi ibimwe. Hanyuma ikindi mumenya nuko abenegihugu leta nayo irabarihira ku mbuto amahera, irabarihira. Abo bagwiza mbuto nabo bandi bazikura hanze ntibarihira abenegihugu n'abadandaza. Ariko rero ku bwangingo twifuza kandi twarabonye babitanguye bariko baragwiza imbuto z'ibigori, nabo nyene nukubatera intege kugira ngo ntidusubire kuzogurira hanze. Hanyuma rero ikibazo kindi cabajijwe ni ikibazo kiraba imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Bavuze bati none ko haguma hamota intambara y'u Rwanda n'u Burundi, inzira zindi zose zarabuze, twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro. Yaba ariko twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. N'ikimenyamenya nuko abagizi ba nabi baza kwica bene gihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahabwa ibigwanisho n'u Rwanda, nibwo rubatunze nibwo rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basabo bantu baduhe baze ngabaje imbere butungane. Gushika ubu barataye agati ko atabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakire hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane.
rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba twe ntiduhagarika tuvuga tuti nta kamaro ko kurwana twe turabwira tuti twebwe icyo tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi ni iki tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi tubwire icyo muduhora gushika ubu ntacyo baratubwira umunsi rero uwo boshobora kongorera akavuga bati Uburundi butagize ikintu tuzorekura tuzoheza tukiganire ko mugaje gushika ubu ntacyo barambarira muga twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana telefone wa mugenzi wawe wumve ko atacyo kubwira ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi mugabo icambwira ngo tuzobabaha turacarindiriye turabe icyo bagumirije rero no kwama tugavye kuko ntituzi icyo bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi. Ikindi kibazo cyabajijwe ni incabwenge ziguma zigenda hanze. Burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyaracerewe mu bijanye n'iterambere, kiracererwa gisigara inyuma. Ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere. Ibyo bihugu icyo bikora biguma bitunungwisha hanyuma rero abantu uko bagira uwo munoho w'ibihugu biteye imbere niko n'umuzirikanyi wabo uzimira ugukunda igihugu bikanka kuko kubona umuntu yigishijwe na leta kuva mu bwana bwiwe afungura muri ico gihugu akiga yigishwa n'igihugu kikamurihira vyose ahereje amashure aho yovuze ati nanje subirize mu nkoka abarundi batumye niga reka ngende gukorera abandi reka ngende kwigisha abandi reka ngende kuvura abandi n'umutima wo gukunda igihugu mukeyi. Ibi rero ntiwovuga abantu bagifise umutima wo kudakunda igihugu cyabo ivyo zokwa mubibona kuko hariho ubwa mbere naho nibaza nti ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into mbega ko igihugu gisabwa yuko nuko citangira tucitangira tugatanga amaraso yacu hoteli igihe uvuga uti ndase kuvura umurundi ntapfe uzi neza ko ushaka kwigurira ico kwigura uwo mwene gihugu tugarukane rero umutima wo gukunda igihugu niwo muti nyawo abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera akunda igihugu iyo rugeranye ko aca yirukira yigira tugarukane rero uwo mutima nta wundi muti mbona umucangero abari umucangero ntakunda igihugu yikundira ahari ingero agera avuga ati nigere muri bariya bateye imbere ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu twikorere ntibadusamaze dukore gushikaho bazovuga bati bwa bundi ntaho naroye reka nsubire amazi arashuha ntibagire imumbeho azoteba agaruke abonye tumerewe neza mugato zomutwenga zobaruti wewe wadute akagere none ubonye tumerewe neza uciye ugaruka. Nagira saba abarundi rero cyane cyane abize batangure kugira umutima wo gukunda igihugu kuko izo ncabwenge ziraduhomvya cyane. Abanyeshuri ntibasubira kwiga neza, ababigisha bagiye, abaganga amagara y'abantu acagenda nabi, abo baganga bagiye kwivurira abatabigishije. Ibyo byose ariko ndabwire erega n'umuvumo urimo kugira ngo batunga rwose ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko base kuvura bene wabo. Ikindi kibazo cyabajijwe ni icyo mu gisagara ca Bujumbura abakozi bari bahari doheranye icyo kibazo natwe twariko turakibaza kuko hari abavuze ngo imishahara babashize mu makomine atandukanye ngo imishahara je nabajije none amahera bahora bahembwa yava hehe harayimutse hoba haciye hagenda. Niyumvire yuko mu ntara ya Bujumbura bariko baragikora icyo kibazo kuko tuzatumaze kugishira ahabona turavyizeye kuko
amahera yahemba abakozi aho yava hagumyeho n'ubu hariho, kuko amahera yahemba abakozi n'amatagisi n'amakori nimurondera ahandi. Aha ayo makori n'amatagisi yava haracariho. Rero no nibaza ko bariko baragikora ubu, kuko twaramaze kubibwira ababijejwe mu gisagara. Ariko haciye haza n'ikindi kibazo, iti mbega umugwa mukuru waragiye. Mumenye intara ya Gitega n'intara Bujumbura niyo migwa mikuru Burundi. Intara ya Gitega ni umugwa mukuru wa politike, intara ya Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi. Ku ntara rero, intara irafise nayo umugwa mukuru. Intara yamifise umugwa mukuru. Igitega, umugwa mukuru w'intara ya Gitega ni komine Gitega. Ibujumbura turafise amakomine Ntangwa, Mugere na Mukaza. Niyagize umugwa mukuru w'intara, niwo mugwa mukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi. Bujumbura rero murumva ko ari umugwa mukuru w'ubutunzi, kuva mu Cibitoki kugenda gushika hariya ku Ruzibaza. Niwo mugwa mukuru. Mugabo naho hariho umugwa mukuru w'iyo ntara. Aho Muramvya rero iri mu mugwa mukuru w'ubutunzi, mugabo umugwa mukuru w'iyo ntara ya Gitega ni komine Gitega. Ngira ngo ngaho twabitegera kumwe.